Uno musi mbese murabizi ko twaje kuninahaza no gutera intege abakenyezi b'intwari bagize uruhare rudasanzwe mu buzima bw'igihugu mu kwitanga batiziganya kugira ngo baremeshe amahoro, mu kuremesha ikiyago mu miryango, mu gutatura amatati biciye mu guhuza abantu no mu kubaka icyizere gishasha mu miryango no mu gihugu. Mu bihe by'intambara n'ibibazo igihugu cyacu cyahitiyemwo, habaye abakenyezi b'intwari bahagurutse baja hejuru y'ayo matati yose, maze batangura guhuza bene Burundi bahereye mu miryango no mu kibano. Ibikorwa byabo rero uno munsi tugomba kubihimbaza. Tubihimbaza kubera iki? Ni ukugira ngo twibuke ibikorwa byabo byakoze muri kahise, ariko kandi bitubere icigwa kugira ngo bitwubake muri kazoza, tugire urwaruka ruzi iyo rwavuye aho rugeze n'iyo ruriko ruraja. Inararibonye ikintu gikomeye cyane mu buzima bw'igihugu, mu buzima bw'ikibano. Nibo bama bayagira abakiri bato, babereka iyo igihugu cyavuye aho kigeze, iyo kiriko kiraja, ibyagenze neza n'ibitagenze neza, maze runo rwaruka narwo ukamenya ibyo bofata kugira ngo ushobore gutera ruja imbere. Kano kanya rero turasaba umwe wese ari ngaha, zaba inzego za leta, y'amashirahamwe ashigikira Uburundi, abakenyezi, urwaruka, umwe wese uko yovyifatamo kugira ngo aya mahoro Imana yaduhaye ntazasubira inyuma, ahubwo tuyabyaze umusaruro. Ku nzego za leta dusaba yuko umutekano wobandanya ukomezwa. Turashima intambwe imaze gushikako ku vyerekeye gutunganya inzego z'umutekano no kwivuna abansi. Uno munsi dufise inzego zitunganije bikurikije amategeko yo mu gihugu n'amategeko mpuzamakungu. Ivyo ni ivyo kwishimira cyane. Ku mashirahamwe ashigikira Uburundi, mwavyivugiye ko intambwe ikiri ndende. Birasaba yuko rero mubandanya mushigikira Uburundi mu migambi abarundi bonyene bitunganije, bakayiha intumbero maze mukaza mukayishigikira. Ku bakenyezi bisaba ko dukomeza urugendo rwo kubaka igihugu cyacu cyiza c'Uburundi mu mahoro n'iterambere bikaza ryuhira. Kira noneho iterambere nta naho ryoshingira mu gihe atamahoro ahari. Twagomba kubibutsa akahitiye mu Burundi hari byinshi byari byarononekaye, ariko byinshi muri byo byarasubiye birubakwa kugera uno munsi. Uno munsi leta y'u Burundi yarashize imbere abarundi ati ngiri intumbero y'igihugu n'akazoza iyo tuja bihariye. Twagomba dusaba abakenyezi yuko imbonakazoza twoyigira yacu. Imbonakazoza tuko turayumva twumva umengo ni ikintu kiri kure cyane, turiko turagana tuja kurondera. Ihibambewe ni ibikorwa vya misi yose tugeza gukora twitwararitse ko
hariya mu mbona kazoza tuzoja kurabayo umwimbu, tutazoja kurabayo ibyo tuza gukora. Rero abakenyezi murazi igitigiri cyacu nyene tungana ngaha mu Burundi, birasaba ko umwe wese mu byajejwe abumbatira amahoro, hanyuma akayabyaza umusaruro mu bikorwa ajejwe. Umukenyezi agomba kuja mu bikorwa by'iterambere mu buryo bwose, abarima barime, aborora borore, abigisha, abavura, abakora ibikorwa bitandukanye, umwe wese akora ibyo ajejwe kugira ngo ca gihe 2040 2060 tuzoheze umwe wese aze yerekane icyo yirata. Uno munsi turishimira abakenyezi bashikanye Uburundi ku mahoro mu kibano. Ejo naho tuzoca tuza ku mwaka twishimira abakenyezi bagiye icyo bashikako kugira ngo twiteze imbere, kuko murazi yuko mu nda harari inzara hakazinduka inzigo. Umukenyezi wese rero arahamagariwe gushigikiza amahoro twaronse ibikorwa. Ugwaruka na cyane cyane abigeme n'abakenyezi bakiri bato, namwe mwiyumve cyane cyane. Muri rusangi umukenyezi arahamagariwe kuja mu iterambere, ariko mweho urumva ko ingufu zanyu arizo zigiye kubaka igihugu gusumba n'abandi bose. Mwese rero muhagurukiye rimwe muje mu bikorwa by'iterambere. Twirinde amarigara, twirinde ingeso mbi zose zotuma tutabandanya ibikorwa neza, maze abana bari mu mashuri bagende bazi icyabajyanye. Twese muri ku butaka bw'Uburundi wese agomba gukora. Rero jewe nagomba nshimire cyane mvuye ku mutima serukiye urwego ndongoye, kandi na leta y'u Burundi yanyizeye. Nshimira coordination du système des Nations Unies yatunganije bino birori, ndongeye kandi gushima cyane. Nkashimira kandi leta y'u Burundi yabifashe mu minwe, kuko ibi vyiza abantu bakora iyo bitamenyekanye cyobaye ari igihombo kidasanzwe. Jewe mpereje kubamenya, ahora ndabumva ngo abaniki sinarinzi cyari cyo sanzi yo cyavuye. Uwo mpereje kubimenya, twahora twamaturumana amatuko turavuga ati mbega mu kibano kubera iki haba ingorane abantu bakayinga bakagwara no mu mutwe, kandi hategeza kubaho abantu bari hafi yabo. Rero muri make abakenyezi murazi yuko turi ahantu hose, uje ku isoko ntaho uzogutabonye umukenyezi, uje mu misa turi benshi, ahantu hose turi benshi. Rero ibikorwa byose by'igihugu cyacu cy'u Burundi ikizogenda neza cyose mumenye ko umukenyezi bizokwaba byandikwa ko afise 51% ibizoko byanse ko dushikira yamona kazoza. Azovuga ati none abantu benshi bari ngaha bari bande, barabakenyezi. Guhera uno munsi rero dufata umwanzuro wuko imbona kazoza tuyigira yacu, abatayumva neza ibirimwo babisigurirwe, mugabo abakenyezi dufate iya mbere. Icyo ndabemereye jewe nk'umuhuza w'abarundi, nzogaruka kubaramutsa abaniki. Bijya byose mwashikirije muvuga muti turakenewe ibi nibi byokorwa kugira ngo ibintu byacu bigende neza, tuzovyigira hamwe tuvyandike hama tubishikirize abashobora kugira icyo babikozeko. Kuri bariya bavukanyi bavuye mu gihugu cya Kongo, nabo turabakengurukiye kubona mwaje, kandi tukabakengurukira ko icigwa twize hano mwacyumvise 100%, mbere binarenga 100%. Turabashimiye cyane kubona mwaje.
murabizi ko muri abapfukanyi bacu kandi dukunda cyane. Mwifuje ko mushobora gukorana n'abaniki, navyemeye yuko tuzogaruka kubaramutsa dufise umwanya ukwiye kuganira, hama abaniki babe regional, babe africain, international, murakoze.